Turabaramukije bakunzi b'insamirizi imbonesha kure buntu tubahiriza ikaze mu kiganiro inkomezi z'ivyizigiro cyo kuri uno musi je ndakibashikiriza nitwa Irambona Chris Golden. Mu kiganiro cyacu cy'ubuheruka twariko turaganira cyane cyane kubijanye n'akamaro ko kugira ivyizigiro nubwo umuntu yoca mu bihe bigoye. Umutumire wacu yari umukozi w'Imana wo ku rushengero rw'abagenzi Église des Amis Pasteur Felix Niyonsaba yaratuganiriye ubuzima umuryango wiwe baciyemwo ibihe bigoye baciyemwo cyane cyane ku buryo barageze ahantu bagira inzara nyinshi cyane gose mu muryango mugabo ivyizigiro vyabo bagumye bavyerekeza ku Mana. Kuri no musi kandi turi kumwe n'uwo mukozi w'Imana nyene umwungere Felix Niyonsaba. Uno musi rero araza kutuyagira cyane cyane ungene umuryango wagize ivyizigiro gushika aho bageze kuri uno mwanya inyuma yo guca muri ivyo bibazo vyose bagiye baracamwo. Turakuramukije umukozi w'Imana Felix. Natwe turabaramukije cyane gose. Ego twibaze ko mumeze neza. Tumeze neza cyane gose. Ego reka dusubire kandi tubahereze ikaze mu kiganiro inkomezi z'ivyizigiro. Murakoze cyane gose, murakoze cyane gose. Reka ndamutse n'abandi baduteze amatwi ariko badukurikirana. Ego Imana nyina amahoro ibaduhera umugisha bagire neza. Mwamaze kuvyumva muri kumwe na Pasteur Felix Niyonsaba mushingiro ry'abagenzi. Ego urumva mwaratubwiye ibihe bikomeye cyane gose mwaciyemwo kandi burya biba bigoye. Twavuga yuko mwari mukiri abajene Marie burya mwari mufise umwana afise imyaka 3 bako nta gihe kinini cyari kihaciye mugize ubugeni. Rero ico gihe ni gute mwagize ivyizigiro muri ivyo bihe bikomeye byagenze gute? Ivyizigiro vyavahe mwagize gute ivyizigiro? Ego twagize bwa mbere ivyizigiro bizima ku Imana yaturemye idukunda kandi itwitayeho kandi twitwararika. Turagira ivyizigiro twisunze yuko hariho Imana itubona kandi Imana idukunda itunezerererwa. Turayitura turayihamagara kandi nayo yaratwitavye. Rero iyo Mana twisunze ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo ca Mika igice c'indwi ku murongo w'8 havuga ngo naho ngowe wa mwasiwe ngo naho nyitamba hejuru ngo ninagwa nzosubira kuvyuka. Burya hariho umwasi abantu benshi batazi w'ubukene. Umwasi w'ubukene nawe nyine n'umwasi umudayimoni mu bundi. Cyo gituma tugira abantu bose ko dukwiye kugwanya ubukene tukabwirukana mu izina rya Yesu mugabo tukongera tugakora. Naramenye uko twatewe n'umwasi w'umudayimoni ari wo bukene barabimenye. Hanyuma rero ducaro turamenya ko naho twari dusanzwe dusenga dukwiye guhagurukira umudayimoni kuko twarabona ko umudayimoni ari karabikora ateza ubukene kugira ngo twame mu gacinyizo k'ubukene k'abadayimoni. Twavuye rero dusenga nkuko twababwiye dusenga hanyuma rero turakura n'amaboko mu mpuzu turakora. Reka mvuge rero ngabo ico gihe mwarasenga nubwo mwaca muri ivyo bihe. Ego no gukora mwarakora. Rero aho turashaka yuko tuhatahura cyane gose kugira n'uriko aradukurikirana ko no mwanya tahure kuko birashobora gushika umuntu agasenga kandi agakora mugabo ntikibuze yuko aca mu bihe mwe n'ivyo. Ego cyane. Abari batukurikiranye bwa mbere nene nababwiye yuko ni Imana je no ko ari Imana yari yabigomvye kugira ngo abantu bumve izi ntahe. Si Imana ya suko ntakora suko ntagira ahubwo kwaro kugira ngo iyi ntahe izitera ivyizigira bariko baranyumva kandi ndazi yuko mu nyuma yagiye kubitahura ndamenya ko kwaro kugira ngo nanje nje fashe abandi ndababwiye intahe. Mbere n'ubu ndiko ndavuga harashaka ko hariho n'umuntu ariko arankurikirana ariko araca mu ivyo bihe nanje naciyemo. Atari uko yacumuye atari uko adakora atari uko atarondera mugabo ugasanga ni Imana yagombye kubikora kugira ngo azatere ivyizigira abandi canke abashingira intangi ndiko ndashinga kugira ngo ikomeze abandi ko burya intahe irakomeza abandi. Ni cyo gituma umba n'ubuje ndiko ndabivuga kugira ngo abandi bariko barankurikirana bakomera bamenye yuko ari igihe umuntu aca mu bigeragezo atavyaha yakoze ameze nk'abandi ariko kugira ngo iyo ntahe yiwe ivyifasha abandi. Nibaza ko bariko barankurikira ubu
baza gufashwa cyane, baraza gufashwa rwose. Ndababwira rero ubu rero aho bigeze n'ingene byagenze. Mu gice nagomba mvuge nuko muri ubwo bihe rero nabayemwo, umuremyi aribye gusa ko bizohora bizohinduka. Ibihe rero byarahindutse, ibihe byo kwa mu bukene byarahindutse. Bamaze Imana imaze gukoresha ujya muntu abankurikiranye yangemuriye, hahavuye rero buri bya bintu bijya biheze, naciye ndonka akazi. Numvise bampamagara kuri telefone ngendanwa, mbere ahubwo mbere nsubira inyuma nta telefone nari mfise, kuko se ni kwemera mbere ngo no gusonza iyo nzara yose mfise telefone ari kuyikora, sinayi bwagire telefone ndazivuze ubu kuko ubu ndazifise. Ahubwo ndi mwibarabara nagiye numva umuntu mwibarabara ambwira ngo ariko wewe twarakubwiye ngo uze ukore akazi warase, urabona ngo uze kudukorera akazi ko twobura ico tuguhemba. Nanje cyane mubwira nti nukuri sindigera numva umuntu antumako ngo amakazi, ngo twaraguhamagaye kuko ngo umwizigirwa, ngo twarakuvuganye ko mu kazi ngo dusanga uri umuntu umwizigirwa kandi ngo uzi no gukora, mugabo ngo twaragutumye ko ngo uze gukora ngo twarakubuze. Cyane bwa nti iyo ntumwa mwatumye ntiyigeze iza, ni nikete mwangandikiye ntigigeze rinshikira. ngo none ngo uracagashaka by'ukuri uwo twari kumwe ariho no baracariho. Hari saa sita y'umurango naciye namubwira nti ahubwo tugende ubunyene, ahubwo tugende ubunyene duca turagenda. Je bace bampakazi, bamaze kumpakazi. Imbere yaho mbe waratoje neza, uramenya ko hari umuntu batumye ko aza kukubwira ko baguhaye akazi mugabo ntiyakubwiye. Ego natinde nabitohoza namenya ko batumye ngira naho nyine. Ni wa mwasi kumbure yabandanye yariko agwanya umuryango ku buryo akazi karabonetse, barabwira umuntu genda ubwire naka azakore, mugabo ntiyaza kugira ngo akubwire. Ndasubiramo ko ujya muntu atari naho siroba ngo yari umuntu mubi kuri jewe. Oya ahubwo byari bihe. Byari bihe, burya hari igihe c'intango n'igihe cyo gusozera. Byari bihe narindimwo vy'ibibabaro vy'ingore narindimwo, cyo gituma ngumva n'uwo muntu ataje. Nico gituma Imana imaze kugura wa muryango wo gutabarwa kugira ngo mbe muri ivyo narindimwo, nahuye na wa muntu umva yandondera. Urumva ko mbeho kugira ngo duhore tutavuganye tutasezeranye, numva ko ari Imana abikoze. Nta buhinga nakoresheje, namba urumva ko ari mwibarabara ndiko nagenda mbere ndiko n'umuntu. Niho twavuye tuca dufatana tuca tuvuga ati ahubwo tugende tujanye muze kuma ko kazi. Ati munyene wo ati no burya mbere igikorwa twariko turaguhamagarira, kuko yambwiye ngo nubi w'igikorwa turiko turaguhamagarira ngo twabuze undi muntu agikora, ngo no burya ngo kuva mu gitondo ico gikorwa ntikirakoreka. Nahubwo tugende ubunyene. Naciye ngenda nikiri kitwengeje, reka ndabwire ibintu byambaye ko je nibaza ko atabona umuntu umwe birabako, nibaza ko ari jewe. Ngiye narasitse baravuga ati ehe wa muntu nguyu wa mukozi umwe twavuga ngo aze ngo yarasitse, bose baravuga ati sha uyo muntu numwizigirwa. Ndakunda kubwira abantu ibihe byose wobamo twabizigirwa, ibihe byose wobamo ube umuntu ubanye neza n'abandi, kubera burya abantu barakuvuga naho bashaka uri mu bibazo bitandukanye. Abantu bafata kisha burya umuntu ariko araca mu ngorane, ni umuntu w'umwizigirwa abanye neza n'abandi. Rero mu buzima bwanje bwose nari umwizigirwa mbanye neza n'abandi, kandi n'ubundi nzokwama ndi umwizigirwa mbane neza n'abandi, nabishobozwa muri Imana imyaka yanje yose yo kubaho. Rero ikintu cyaciye kiba nzitseyo ni ikintu gitwengeje, nawe ucumve, nawe uri kwa muri kano cumve. Ikintu cyabaye nzitseyo baciye bampakazi ako kanya nyene. Jewe inyuma ya saa sita naciye ntangura akazi. Hama rero kuko nzi ko nza kuhavura ndara ubusa, kuko ibyo nasize byaheze, naciye mbwira uwo mukoresha ningako bamukoresha cyarakubwiye ko Jeff Felix ndi umuntu mwiza, ngo barabimbwiye n'ukuri. Amatoza mwari yagize ati twari yagize, ndagusabe rero ni nyambo wemera ko jewe n'umukozi mwiza, nibanza umhereze 10,000 ngaho nzobihata ku mushahara. Je nibanza yuko mwese murabiza ariko murakurikirana, nta muntu wahakazi batangura kuza kubaza amafaranga yo gukora atarakora. Cyase ngene nkemu yera ngene andogore batimubaze ati none hari icyo cyefu ndiho ntukubera rero nzogakora gute inzara ikurembeje. Kinambwa nti jewe rero nyamba muzi neza yuko nanje kabisa mukumva ko ndabakorera neza, nibanza umhereze 10,000 ngaho. Yaciye abima ngo jena nakime ngo nzobikata ku mushahara ni ntangorane, ampaye 10,000. Urumva aho nari ngetse yari amafaranga menshi, byo 10,000 yari amafaranga menshi cyane. Kuko ari ibintu ntibyari bwazimbe, ibintu byari bizimbutse cyane gose. 10,000 yari amafaranga menshi cyane. Hama baze kuyampa naragize umunezero utarabaho, cyangenda ku kazi cyane agakora neza.
mu by'ukuri ntariko ndishima ntariko ndirata nariko arankurikira jewe abantu bose bazi aho nkora canke mu byo nkora je nta nzigo nkorana zakazi genda gafise je ndagakorana n'umutima mwiza neza cane je sindi gusugumwa ku kazi sicero ku kazi naciye ndagakora neza cane baracabara neza ko ati baca bambwira je wakora hoze sine ndabizi cyangwa ati ibi bikorwa twabihanaka urabona ubikuva saa sita kugeza saa 9:30 akoze ibintu umuntu yamara imisi ibiri byose ataraheza kubikora ati bwo babikoze umunsi umwe cyangwa ati umuntu nk'uyu yarariho ikintu cyaje kinezera bacabago bariko share aho nariko ndakora hari bitoke byinshi umwe cabago ahubwo share katumushimbi baca bagenda bacurutoki ngo mbega urafise umuryango hano mu gisagara cyangwa ntego ndawufise ngo baca bacurutoki baca mpeza urutoki urutoki runiniya utoraba ubwo rutoki rero baca imodoka cyangwa rutahana muhira hewe maze gushikana n'umuduga kugira ngo ico gitoke gishikane muhira nibo baci baguha umuduga nibo baca mu muduga cana gushikana muri urwo rutoke maze gushikana muri urwo rutoke ndabwira umudamu aho twaba ndadodora nti ngo utore aca yibaza ngo ico nzaniye abo bantu aho twaba mu rupangu ngo je ngira nza guterura ibintu by'abandi ngo abakozi babo siho bari no ya madamu ubu sivyo abandi buri gwacu Imana yanyibutse ibihe byahindutse ya Mana twasenga yahinduye ibihe ibintu bimeze neza madama ati gute ati iki gitoke ni cywacu ati we ntibona ko ubufise umuduga reka ubu ndafise ubu eheraba naje n'umuduga narosa akazi cyankora mu mufuko ndamuha 5,000 mu bya 10,000 ntabwo bananyukwe n'ibindi madamu aranetse ikamujya gukomakomeye sinatevye muhira nta no kwinjira muhira bakeje mwinjira gutaceri ukagira ngo kakazi akabandaza acero ngende mbandanya nkora akazi mva muraka gusubira mu kandi ariko mbanze mvuge abatanyumvise igihe nasengera abasana garagara kubari bankurikiranye uko ubwa mbere reka nababwira ikintu cabaye mwijoro rya saa 9:00 gutyo ntariko ndibuka neza Imana yarantemberereye irambwira ngo ibihe byawe byo kugeragezwa birakuweho atubisa no kuno munota urakuwe kucavu cyo gusengera amasaha nagaragara inzari kuwe mu rugo rwawe ndashima Imana mbere madamu aca ngo ngura bayitraumatize no yasindi traumatize ni namara gatani Imana ivuganye nanje nari ndabivuga ivyo Imana mbwiye numva ngere ndiko ndashima Imana yumva ngere ntatsira ngo ngura ngucibwiri hahamuka gantuze y'ubukene no yesi hamuka Imana ivuganye nanje ko ikuyinzara mu rugo rwacu ngo nivyo ntego nitwavuganye je nayumvise niyo kandi nyine guhera ico gihe inzara yaciva mu rugo rwanje Imana Imana acimpindurira ibihe reka ndakubwira aho nari mbaye irido ryari kirago yiri kuko gasegetera sintinya kubivuga jewe oya rukuri sintinya kuvuga ubuzima jewe naciyemo oya nimubone nambaye neza meze neza ibintu byaraciyemwo ariko siko byahoze oya umve na irido ryari kirago ndagoma nababwire muri ivyo bihe nyene wumva bibi narindimo aho narimbaye nukuri barinze kusamburira ko kwinzu barasambura nyene sanga amabati bakuye atariho turi kugira bakwirukane kugira ngo banyirukane nukuri barinze kusamburira ko kwinzu kandi abayisambe ntibarabasi banje oya byari bihe nariko ndacamo ngomba mbwira umuntu ariko arankurikira ni wabona uri kwaca mu bihe bigoye ufata ururimi wirinde Imana irakubona ihangane gira ivyizigiro Imana si umuntu izogutabara nkuko nanje yantabaye aho ndabibwiye umuntu wese ariko arankurikirana barasambuye ko kwinzu ivyo ni vyabaye mugore kandi ababwire aka kanya ndiko ndavuga je wumbi wanje hewe nimvura iguye je sinsohoka hanze je mbi wanje kandi heza kuko buri umwe wese ashimiwe je ndakunda kubwira abantu ariko barankurikirana cyane ku ntara je mu gushima sindaba imbere je ndabi nyuma hari umuntu yumvise ariko nashima nkuko akabanzi canke n'inzu yanje akabayize uvuga ati none kanya ariko arashima gose isombidizi wacu oya je simi wanje simi wanje mu vy'Imana mpaye kandi si habi oya si habi mba muri iki gisagara nyene kandi mba mu nzu rwanje simpanze oyaye kandi urumva n'imvura iri kiragurumva sinza hanze ico nkene gutunganya cyose urumva nagitunganya ndida numva ko naheze ngirwa ntoze Imana yarampezagiye Imana yarampindurira ibihe nacenza ndaronka akazi imva muri aka ngenda muri aka n'ubumva turiko turavugana ndafise akazi ndaza bama banyitura bariko barankurikirana benshi ndafise akazi meze neza Imana yarampinduriye ibihe ubu ndi mu bihe byiza cyane gose
ngira na mwese muriko murandaba urabona ko Imana mpindura ibi Ego. neza cyane rwose ahubwo mbere nzobananga yongerezako murabona oya nukuri nariko Ego. nishima ahubwo shimira Imana bikoreye mugabo ibihe byanje ubu bimeze neza cyane nivyo nagomba mbwira abantu Imana yaranyishuye Imana yarampinduriye ibihe ndi mu bihe byiza ndi mu bihe byiza cyane Ego. Ego. Mbega birashobora gushika umuntu agatakaza ivyizigiro bimuvuye ko wenyene. ego umuntu wenyene ubwiwe arashobora gutakaza ivyizigiro bimuvuye ko wenyene ubwiwe Ego. aho atakariza ivyizigiro bimuvuye ko nuko ubwa mbere atizera ko hariho Imana urumva ivyo n'ivyizigiro bivuye muri we atangwe gutakaza nuko ibaza ko bitagishoboka agatangura kumva umenga ntibigishoboka ivyo arimwo ntiyoshobora kubivamwo ubwiwe urumva agasanga yatakaje vya vyizigiro mugabo nagomba mbwira umuntu yoba ariko arankurikirana ntagatakaza ivyizigiro Ego. bugiye yaturemye ukubona impwema atawuzitiza uwundi niko n'Imana mu gutabara umuntu atawirinda gucako Imana ifise inzira nyinshi zo gutabara umuntu atawiriwe irabaza ukubona impwema tutazitizanya niko n'Imana mu gutabara umuntu atawirinda kubaza uyu munsi umuntu ashaka ari mu buzima bubi ejo bukaba bwiza umuntu rero nyene rero hari gihe wenyene bwiwe atakaza ivyizigiro abantu cyane cyane nkunda kuvuga bakunda gutakaza ivyizigiro nibajya abantu usanga bagiye kwiyahura Ego. burya ujya muntu yahuzwa n'ibibazo ariko aracamo akabona ibibazo ariko aracamo akumva umenga nta vyizigiro biriho vy'ukazobivamo ubwiwe rugaca usanga rero yatakaza ivyizigiro wenyene ubwiwe bwo kwibaza ko atabutabazi akironka ariko burya igihe ari kwizigira akaguma mu vyo arimwo burya Imana yari kumutabara mbere n'abaza kwiyahura burya baje kubagirira neza nabo bagomba babashikire si vyiza rero ko umuntu ubwiwe yaka ivyizigiro ngo abitakaze atari we yiremye ukwiye gushira ivyizigiro vyawe kuri rya muntu yakuremye ukumva neza yuko ibibazo uri kuracamwo Imana iriho kuzogutabara uko biri kose je nkunda kubwira abantu bako sinogenda nakavuze nkunda kubwira abantu nti kirazira kwihebura ugihema umuntu akwiye kwihebura apfuye burya ugihema byose birashoboka iryo niryo jambo nkunda kubwira abantu ugihema byose birashoboka ucumva ugihema jera nkunda kubwira abantu n'igihe bariko baragushira mu isanduku bigitinzigiro ntiba birahera kuko urashobora kwasamura ukavayo urashaka kuba bagutekeye mu kirago bivana n'umwe wese ubushobozi afise barashaka kuba bagutekeye ukasamurira mu kirago umuntu akwiye gutakaza ivyizigiro yumvise ko apfuye mugaba gihema biracashoboka birashoboka Ego muri ico gihe mu gihe bishitse umuntu agatakaza ivyizigiro kuko n'abari ko baradukurikirana kuri no mwanya hashobora kuba harimwo abatakaje ivyizigiro mu gihe umuntu yumvise ko yatakaje ivyizigiro muri we arakora ararondera mugabo ugasanga ntaronke mbari gusenga agasenga mugabo muri wakumva ko yatakaje ivyizigiro ni hamwe bwe nk'umukozi w'Imana yigeze kubaca mu bihe bikomeye nk'ivyo muhejeje kuba mutuyagira umuntu mwamuhanura iki n'igiki yokora kugira ngo agarukane ivyo vyizigiro icambere akwiye gukora ubwa mbere no kwizera Imana Ego. Ica kabiri arakwiye kugenda kuraba abantu bamutera ivyizigiro arakwiye kuganira n'abantu bamushira mu bw'ivyizigiro abo nabo ni bande abo nabo ni nk'umukozi w'Imana yo kwizera ni nk'abandi bariko arumva nk'izi ntahe akumva ko ari wabiciyemwo bakunze guca umugani mu kirundi ngo ndawibaza wayirayeko mu ncamake izi ntahe dushinga kwari kugira ngo abandi bazumve kandi si jewe nyene nshinga intahe n'abandi barazishinga arakwiye gukurikirana uno muntu yaciye mu bihe nawe yoba ariko aracamwo akagenda kuganira nawe akamwereka ingene yavyifashemwo ubwa mbere akitura kumbure uburongozi bwaho yinjirira bw'ishengero akabaganiriza akaraba abantu bibanga kuko si bose baca bavuza baravugaguzwa ivyo bababwiye akaraba umuntu yomushiramo mw'ivyizigiro ikindi yoraba ikintu gikunda kumunezera yaraba ikintu gikunda kumunezera ari nk'ijambo ry'Imana akarisoma hariho nk'umuntu anezerwa n'uturirimbo akumva uturirimba dusizemo turamushiramo ivyizigiro hariho umuntu anezerwa no kuza kuraba ibirori binabiriya akumva biramusizemo mw'ivyizigiro akwiye kuraba misi yose iya atakaje ivyizigiro mbega n'igiki cama kimusubirizamo mw'ivyizigiro akora igiki kugira ngo ivyo vyizigiro vyiwe bigaruke mugabo ivyo bimunezera yorondera kujamwo vyoba ndibaza ko vyoba ari ibintu vyiza bidatuma atakaza intumbero yiwe ku Mana
nari nakivuze ego mu ncamake yo woba wizera imana ntuza kurondera ibintu bibi urumva vyo kunezereza bidahimbara y'amana ego niho uri umuntu w'imana ho urumva aho ndiko navuga umuntu w'imana canke uwo ari we wese ariko arankurikirana ntiwoza kurondera ibintu bitameze neza bidahimbara imana ngo uza kuronderamo mw'ivyizigiro kuko turabizi ko bisha abantu baca baja kunywa imogi no kunywa ibiyayura umutwe arizo mogi canke kunywa inzoga zikaze ngo yumvize ko iyo mabaro yogira oya bijya sivyo kuko bijya unyoye bikuvuye ko ya mabaro isangaho ahubwo ukwiye kuza kuraba ibindi bintu byo gufasha cyane cyane gico nkunda kuvuga abizi bijanye n'inyifato ukarondera umuntu yize ibijanye n'inyifato cyangwa ukarondera umuntu yaciye muri ivyo bihuri kuracamo yabivuyemwo kuko je misi yose nkunda kubwira nti je sinigira ku wananiwe je nigira ku washoboye ego ubuzima bwanje bwose sinigira nigira ku muntu yananiwe nigira ku muntu yashoboye ego rero yogenda kuraba uwaciye mu bibazo kumbure yo bari karacamo nawe akamuganiriza akamubwira ingene yashoboye kurengana ibibazo nawe yaciyemo kugira ngo amutere ivyizigiro ko nabashobora kubirengana cyangwa kuraba hariho abantu bize bijanye n'inyifato z'abantu bariko baraca mu bihe bigoye bariho bavyigiye bakamufasha nico novuga ego na cyane cyane harimwo no gusenga cyane gose mbega kumbure uriko aradukurikirana mu gihe bishitse akabona naka umugenzi we canke umubanyi yatakaje ivyizigiro yo mufasha gute ikintu ca mbere ubwa mbere yo musengera ikindi yo mwegera yo mwegera akamuganiriza akamuganiriza amajambo yo kumusubizamo mw'ivyizigiro yatakaje yo mwegera akamusubizamo mw'intege akamushira mw'intege kuko ikibazo cangaha abantu bamwe bamwe nuko abona urya muntu atakaje ivyizigiro akayoberwa ko ejo nawe yosanga ari we ejo yosa ntabwo twovyipfuriza umuntu mugabe ibi bibazo nakari karacamwo ejo nawe urashobora kubicamwo kuko burya nawe nyene ntaba yavyisabiye kugira ngo abicemwo ndazi ko hari abantu bonyene bashobora kwishira mu mibabaro kuko burya hari umubabaro umuntu yikwegera hari umubabaro umuntu yikwegera ko nk'ubu ugiye gusambana ugatwara nk'inda utari kuripfuza hanyuma ugaca uyitwara ugacumirwa nabi ujya n'umubabaro ubwawe wikwegeye ukigiye ugenda gukora ico cyaha wari uzi yuko ushobora guhura n'ingaruka yaco nk'ubu ugiye nko kwiba bakagukomeretsa wagiye kwiba bakagufata bakagukomeretsa uwo n'umubabaro wikwegeye ijya nkovu burya niyo wikwegeye ubwawe kuko iyo utagenda kwiba niba ari gukomereka hariho rero n'ibindi navyo usanga nyene vyabaye bwizane ko navuga mu bijanye n'ivy'imibabaro ntataye intumbero mugabo nagomba mvuge rero n'igihe umuntu atakaje rero vya vyizigiro ababanyi biwe bamwegereye n'ibiki bomufasha bakamuganiriza bakamuba hafi bakamusubiza mu mw'ivyizigiro yatakaje bakamwereka ko ubuzima bukibandanya ibyo ari karacamwo atari ryo herezo bishobora guhinduka ego reka tubashimire cyane gose umukozi w'Imana namwe turabashimiye cyane gose nakomenyesha makuru ego turumva yuko mwatuganiriye ku buzima mwaciyemwo ibibazo mwagiye muragira mu buzima ku buryo mugera ku rugero umuryango ushobora kubura ico ufungura mugabo kubera ko ivyizigiro vyanyu vyari ku Mana mwarasenze kandi Imana yarishuye n'ubu turabona ko Imana yarafashije ubuzima bumeze neza n'ubu aho mubaye ni muhira ego reka tubashimire cyane gose nako turabashimiye cyane ego cyane gose kwa mwatwiyumviriye ku mubandi Imana nyina amahoro namwe ibandanye kubahezagira ego cyane gose ihezagira ariko bandukurikirana bose Imana kwagira neza nuko rero twariko turaganira n'umukozi w'Imana umwungere wo ku rushengero abagenzi mu ntara ya Ngozi yatuyagiye cyane kubijanye n'akamaro ko kugira ivyizigiro nubwo umuntu yoca mu bihe bikomeye bakunzi b'insamirizi imbonesha kure buntu muragejeje kumva neza yuko ivyizigiro birafasha cyane gose mu buzima bw'umuntu urashaka guca mu bihe bikomeye cyane gose mugabo iyo ufise ivyizigiro kandi ivyo vyizigiro vyawe ukaba uvyerekeza ku Mana nankeka yuko ivyo bibazo urabicamwo maze inyishu ukayironka ivuye ku Mana maze ubuzima bwawe bukabandanya bumeze neza cyane gose reka tubashimire cyane gose rero mwebwe mwese mwagejeje gukurikirana ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro jewe ndakibashikiriza ni Irambona Chris Golden ndabifurize rero kubandanya mugira ibihe vyiza no kugira ivyizigiro mu buzima bwanyu kugira ngo mushobe kuba mubona inyishu z'Imana
mu buzima bwanyu. Nuko rero naho ubutaha tubifurize kubandanya mugubwa neza n'ibica ku Mboneshakure Buntu.